Ikaze bakunzi ba Rook Media, ikaze bakunzi b'ibiganiro ca Rook Sports. Ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro ca Rook Sports kuri ku munsi wa gatanu, ni kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icenda, ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2025. Ni umwanya mwiza wo kwashikiriza iganiro ca Rook Sports. Ni iganiro ca mbere tuje kwashikiriza ku munsi wa gatanu muri kuno kwezi kw'icenda. Urabona ko no kwezi kw'icenda kukiri mu ntango, ariko kandi gutera kwegera imbere. No munsi tuje gutangura weekend, tangura ku munsi wa gatanu kuri bamwe bamwe, abandi bakayinjiramwo neza na neza ku munsi wa gatandatu. Mu biganiro Rook Sports ndanje kwashikiriza jewe Anelo His Ndongozi, ndi kumwe na mugenzi wanje Gurirwa Ene Darlin. Reka ndamuramutse. Ndakuramutse Loris, ndamutse namwe muriko murakurikirana imbonesha kure ya Rook Media. Reka namwe ndabaramutse nongere ndabaha ikaze ubwira kandi n'amakuru y'inkino tuje kuganira atandukanye mu biganiro ca Rook Sports cyo kuri no munsi. Tuza guca hano mu Burundi, ni mu guserukira igihugu intamba mu rugamba. Uno munsi uza gutana mu mitwe n'umugwi wa Les Elephants wo muri Cote d'Ivoire. Bakiyumvira ati gute intamba mu rugamba, gute intamba ishobora kuhangana n'inzovu. Reka nibaza ko tuza kwira uno munsi. Ni mu gihugu ca Cote d'Ivoire aho bamaze iminsi itari mike bitegura, bari mu bimenyerezo itandukanye. N'uno munsi nyene azo ari ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatandatu, ubona ko umugwi wa Bumamoru nawo nyene uzoba uri mu kibuga ukina urukino rugira kabiri muri Sekafa Kagame Cup. Batakaje urukino rwa mbere batsinzwe n'umugwi wa APR mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi n'amakuru ariko arahavugwa, ubona ko ni amakuru menshi atandukanye zo guca kuri equipe nationale ndetse no ku mugwi wa Bumamoru, bose baserukiye igihugu cy'u Burundi. Tuza kuja mu makungu, niyaza ko uno munsi ni inkino, ni imigwi serukira igihugu iriko irakina. Ni umugwi wa Argentina waraye ukinye urukino rwa nyuma kuri Lionel Messi ariko arakinira mu gihugu ca Argentine. Ko inyuma ya Coupe du Monde amahirwe ari menshi cyane yo kubona Lionel Messi ahagarika ivyo gukinira umugwi serukira igihugu. N'izindi nkino zaje kuba ziba, ni umugwi w'Ubudagi waje gutsindwa na Slovakia. Urabona ko ni Ubudagi butariko burakonvenka cyane. N'ayandi tuza guca ko. Reka tumire amateka gato yaduheze tugaruke n'idonide. Nkuko musanzwe bimenyereye, mwibanki BCAB twamana bishasha. Ingurane prescolaire Isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB. Ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ahembwa ku kwezi, abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane prescolaire Isomero uturusho twayo nutuwe: dushigikira mu kurungika abana ku ishuri, ukubaronsa amahera y'ishuri, minerval, imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane prescolaire Isomero irihwa gute? Ingurane prescolaire Isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa, iyo ngurane prescolaire Isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu Kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 Gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka, twamaze kuba twinjira n'ido mu biganiro cacu ca Rook Sports cyo kuri no munsi wa mbere. Nkuko twabivuze, reka duhere muri equipe nationale intamba mu rugamba mu guseruka igihugu. Umaze iminsi uri kuritegurira inkino z'ibiti. Urwa mbere bazokina n'umugwi wa Cote d'Ivoire, urugira kabiri bakina n'umugwi wa Gambie. Uno munsi ku munsi wa gatanu ndetse no mu ndwiza, ubona ko ni mu guseruka igihugu uzoba uri kurakina inkino zibiri zo kondera itike ryo kukina igikombe c'isi mu mwaka wa 2026. Ubona ko Uburundi buracafise amahirwe. Nibaza ko uno munsi yaje kuba yiyongera muri uno mwaka muri zino nkino, kuko ni Afrika izoserukirwa n'ibihugu byinshi gusumba uko vyahora. Uno mwaka hazoba harimo ibihugu 9. Uno munsi haseruka ibihugu 5, ariko muri Afrika uno munsi tuzoba dufise ibihugu 9 dushobora kubonamo intamba mu rugamba. Turashaka kubonamo intamba mu rugamba. Ugiye kuraba n'ibiriko biraba ubunye, turacari mu kibanza ca gatatu, kandi urabona yuko Gabon iriko gutsinda urukino iriko gukina. Ubona yuko Uburundi buracafise amahirwe, si nk'uno munsi dushoboye kwegariza canke tukanatsinda, bizoba biduhaye amahirwe menshi kuri equipe nationale y'u Burundi. Ni intamba mu rugamba, urako baramaze gukina inkino zitari. Uno munsi ko ari mu kibanza ca gatatu muri poule yabo. Eske uno munsi ni test ikomeye. Ni Cote d'Ivoire tuzagukinira mu gihugu iwabo, gisagari iwabo. Abafana bazoba ari benshi cyane. Nibaza ko uno munsi bamaze kubona ko abafana bafise impact ikomeye ku rukino. Twaje kuba tubona ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo haje kuba haba urukino, novuga ngo ni urukino rwari rukomeye hagati y'umugwi wa Ghana ndetse n'umugwi wa Chad. Ni Chad yaje gukinira mu gihugu iwabo, ubona ko haraheze imyaka myinshi cyane batariko bakinira mu gihugu cyabo. Ubona ko no mukuru w'igihugu wabo yavuze ati
abafana bagera ku 42,000 amatike yose no yayimenye uvuga ati reka ndabarihira byaje kuba bizana umusaruro kuko harako ni Chad yaje kwigariza no mu guhagana biraboneka ko abafana barafise impact bagira ivyo nye bica bitwibutsa bya bindi ko intamba mu rugamba no munsi imigwi ya hani wacu izofise amahirwe yo gukinira kuri stade Intwari twizera ko tuzotuko turabona ariko uno munsi intamba mu rugamba ziri muri Cote d'Ivoire ziri muri Cote d'Ivoire ni Cote d'Ivoire iri wawe ni Cote d'Ivoire ni equipe ikomeye par rapport y'intamba mu rugamba turashaka kubyemeranya est-ce que no twitege iki ku ntamba mu rugamba ku ntamba mu rugamba no musi twokwitega ikintu gikomeye cyane rwose uriko uraraba dumwa ahantu ubonera yuko umugwi umeze neza utangura kurabira muri vestiaire bimeze gute urabona ko muri aka kanya mu ntamba mu rugamba vestiaire twovuga yuko iri sude iri karagerageza kurondera iryo tike yigoshikana mu gikombe c'isi yose ikindi naco n'umumenyereza Sangwa Patrick muri aka kanya twovuga yuko ari umumenyereza ariko arakora icyo ashoboye cyose kugira ashoboye gushira umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba muri ico gikombe ca 2026 ikindi naco twovuga ni federation twovuga muri aka kanya yashoboye kuzana ubuhinga bushasha kugira equipe nationale ibandanye mu mimenyerezo mu bintu bakeneye cyane mu kugura amadrone wana ko ubunyi basigaye bakoresha n'ikintu cyiswe system video kugira banarize equipe y'intamba mu rugamba ikabanarize n'andi ma equipe bagenda bahura nico n'ikintu kiba kigezweho ubunyi tegezwa kumenya umugwi mugiye guhangana nawe utegezwa kumenya tactiquement wataka gute udefanda gute kugenda nawe ushoboye kumenya kugenda ushobora gupersa ajya marinye wahama ushoboye kuronka ibitsindo novuga yuko muri aka kanya intamba mu rugamba imyiteguro imeze neza ico gisigaye kandi urabona na etat d'esprit uhereye kuri Sangwa Patrick muri conference de presse yashoboye kugerera mu gihugu ca Cote d'Ivoire y'abasfere mu capitaine wa equipe nationale wose urabona yuko etat d'esprit yabo ari kuza gukombata ari kuza kurondera amanota 3 kandi badafise ubwoba iguhangana n'umugwi ukomeye nka Cote d'Ivoire yani intamba mu rugamba ubwo ntibushobora kuhaba ni equipe professionnelle ugiye kuraba na equipe vraiment hariho ni certaine evolution haraba evolution muri equipe nationale turashaka kubyemeza turavye kuva uno Sangwa Patrick afasha amafonction kuba entraîneur equipe nationale ariko uno munsi ni intamba mu rugamba turavye ino effectif bafise hari abakinyi benshi bataje bon bitwa ko bakomeye muri equipe nationale hari aba Bonfils Caleb hari ba Saido Berahino nibaza ko Bonfils Caleb ziza kumushaka mu kanya gatoya urabona ko est-ce que ino effectif iri hasi ikintu cambere ajyanye muri football ni collectif sama individualité c'est vrai irashobora kuza novuga igakora ibintu biri extraordinaire hari abajere bashaka kudisida match ari umwe ariko kenshi cyane ikintu umuntu abakwiye guharura ko ni est-ce que collectif yahagaze gute nawe ni Sangwa Patrick yaravuze ko muri aka kanya ariko aragerageza kubaka umugwi ariko agerageza kubaka umugwi est-ce que turaraba c'est vrai hari abakinyi benshi bashinzwe ko batashoboye gushika ni kubera yarabisiguye ati benshi muri abo nta migwi bafise ikindi naco nka Nyange twovuga yaramaze imisi ari mu mvune urumva nishobora gukorera ku bakinyi twovuga yuko physiquement batari apte yuko gukina inkino nka zijyanye na rijya urukino s'urukino goroshe cyane rwose uri kurakina n'abakinyi bamenyereye bakina championnat européen benshi urumva usanga banatangura mu migwi wabo urumva gucuza n'umuntu amaze amezi 2 amezi 3 yicaye muhira atari karakora imyimenyerezo usanga yuko uri kuragabanya niveau ariko ikintu Sangwa Patrick yashoboye gukora yashoboye kuzana abakinyi muri aka kanya b'abarundi bariko baravyitwaramo neza ico naco ni ikintu gikomeye cyane kende naco umugwi serukiragihugu twavuga yuko ari collectif nico umukinyi wese aje atanga ku mugwi serukiragihugu yifuza yuko umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba yoyibona he urumva nivyo rero niyo etat d'esprit yabo bakinyi nayo nyene ni na coach agerageza kuvyenkirika mu bakinyi ati muri aka kanya turi intamba mu rugamba koko tuje kuraba ico twotahukana ngahanye muri Cote d'Ivoire nibaza yuko atuza gusanga ari urukino ruryoheye ijisho cyane gose kandi n'u Burundi barashaka kudutangaza mbere rukanatsinda no gurukino yego niba ngo kubwa urizeye ko intamba mu rugamba zishaka kubikora no muzi ndize yuko nile yoyo ishobora kuboneka muri aka kanya uri kuraraba victoire ntizeye yumva wizeye ni victoire ndashobora kuyikekeranya ko gato uri kuraraba ama circonstances amwe bariko bakinira kuri stade Yupugo stade ishobora kutwagwa n'abantu bashika 30 birenga bariko iswe hari abafana b'abarundi bagiyeyo ntibiramenyekana cyane gose yuko hari abafana bashobora kuza urabona yuko ari u Burundi
twovuga yuko ufise amahirwe uri kurabiraba kuri ivyo bintu vya environnement footballistique twovuga yuko ifise amahirwe makeyi ariko uri kuraraba muri vestiaire nkuko nariko ndabivuga vyifashe gute ko araba état d'esprit y'abakinyi bameze gute ico nico nanje mvuga ati ikinye ndiko turakiraba ko kirashobora kuduha amahirwe menshi cyane gose kuko urabona yuko ni equipe nationale muri aka kanya iri sude cyane rikiragerageza kurondera iryo tike ya reka twifuriza amahirwe mu guinserukira gigwe ntaba mu rugamba kora ko twifuriza amahirwe kuri runo rukino twifuriza amahirwe ku rukino rukurikira twifuriza amahirwe muri zino qualification dushobora kubona intamba mu rugamba ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi zinjira muri Coupe du Monde hari muri 2019 niho twabonye intamba mu rugamba zinjira ku nshuro ya mbere muri Coupe d'Afrique des Nations no tubone intamba mu rugamba zinjira ku nshuro ya mbere muri Coupe du Monde urako imbere ko tuva mu ntamba mu rugamba reka duce ku mukinyi twadoje kubivuga abakinyi batamaga kubera tamigwa bafisa harimo ono Bonfils Caleb nibaza ko numwe mu bameje jeri binamba mu rugamba muri no myaka nta numwe bihari kuri poste y'ubataka ari ayobora uno message yamaze kuba ronka umugwi mu gihugu ca Arabia Saoudite muri ariko mu cyaro ca kabiri mu gutwa Jeddah urako uno mutiko turabona championnat muri Arabia Saoudite ni imwe mu championnat akomeye ku isi turetse ku mugabane wa Burayi ariko urabona imigwi ya Al Ahly Al Nassr Al Hilal ni imigwi yari Chris bakinyi bakomeye ku mugabane wa Burayi umuntu akiyumvira eski icicaro ca kabiri cyaho naco ntitwabona ko niba icicaro ca mbere gikomeye kujya umuntu ashobora kwiyumvira ko n'icicaro ca kabiri cyo gikomeye kujya nyine gitegerezwa kuba gikomeye kuko uri kuraraba amahera ibihugu by'abarabu biriko birinvestisa muri football kandi muri football hajya ntuhera mu cicaro ca mbere uhera mu vyicaro by'inyuma ko ivyicaro by'inyuma nivyo bigenda biduza aho bakinyi nivyo bigenda bisanzwe niho abahagaze evolution y'igihugu muri football kubera uzosanga kenshi bari kubararukita abakinyi twubwa baba étranger mu cicaro ca mbere kenshi uzosanga abo bakinyi biwabo nabo bakora buhoro buhoro muri ayo madivision muri deuxième division ndibaza ko naho nyene bafise niveau nziza ico nibaza coco nuko bafise niveau nziza cyane gose iri extraordinaire kuraraba n'amafaranga ivyo bihugu by'abara bariko birashiramo kandi nawe nyene bimenye Imana Bonfils Caleb ntashobora kuja mu mugwi nawe nyene abona yuko uri hasi utari kuri niveau yiwiwe antuka kugira shwa nk'ijyanye nuko abona yuko uwo mugwi ufise ico uzobute ico uzomufasahiriza kandi nawe afise ico agomba gusahiriza bivaye n'ama objectif yiwe afise agomba gushikako dufate ko kuva muri USMRG muri Algerie kuja muri Jeddah mu gicaro ca kabiri muri Saudi Arabia dufate ko ni move nziza kuri Bonfils Caleb bona ko abarundi tuba tumwiteze ko ibintu byinshi tuba tumwizeho ko azana contribution zikomeye cyane muri equipe nationale novuga yuko USMRG utegerana na Jeddah muri aka kanya kubera ugiye kuraba histoire y'umugwi hano hanyu wacu muri Afrika ukagenda kuraba na histoire y'umugwi ari muri Arabia Saoudite kende naco ugiye gukompera ama division imwe ni muri division ya mbere ikende naco ni USMRG ikunda gukina Champions League ikunda gukina CAF Confederation ubona yuko ari mu migwi ikomakomeye ngano hano ku mugabane wa Afrika wagiyemwo nawo muri aka kanya nturigaragaza cyane ngo tumenye ni migwi yo mu Barabu ariko urabona yuko development footballistique yo mu Barabu ubunye ikiragerageza gutera imbere cyane gose ntibitangaje urabona Bonfils Caleb muri aka kanya nawe nyine akeneye development muri aka kanya nakeneye guma yicaye ku ntebe y'abasubirira akeneye umwanya wo gukina muri aka kanya arashobora kuvuga ati muri nzoronka umwanya wo gukina kumbure n'indi migwi no muri Arabia Saoudite première division naho nyine bazoba muhanze amaso barashobora kumurecruiter eka n'indi migwi igiye itandukanye hirya no hino ku isi kubera umukinyi yicaye hajya ni bake bamubona ariko uri kurakina benshi barakubona akavuga ati bwa wundi wa muhungu arafise potentiel gutyo bagashobora gutumako eka nawe nyine tumwifuriza amahirwe mu gwe mushasha wa AS Jeddah naza ko ni move nziza fatwa ni move nziza arako muri Arabia Saoudite turabona urugero twavuga ngo football iraja ko kuri no munsi turaza kinya abarundi bahagira ibihe byiza hariho ba Ami Cedric yaje ko hagira ibihe byiza cyane muri Saudi Arabia reka twizere ko na Bonfils Caleb bigiye gutuma tusubira kumubona muri equipe nationale kuko numwe mu bakinyi bakenewe tukiri hano mu Burundi nyene reka duce kuri Bumamuru bari muri Sekafa Kagame Cup mu gisagara ca Dar es Salaam baramaze gukina urukino rwa mbere baratakaza kuri contre APR uno musi bafise urukino ku musi w'ejo wa gatandatu KMS umugwa muri Zanzibar ariko uno musi umugwa Bumamuru watakaje contre APR ni umugwa wa APR usaba kinyi batari baki bari mu guserukira gihugu amavubi bashika kuri ndwi bari mu mavubi uno musi tukiyambira ati mbega uno musi yaba bahari abo bakinyi bari ba APR ikaba ifise effectif kwi Bumamuru hari cyo kuza kubiyaga ugiye kubiraba Sekafa Kagame Cup ikunda guhuza imigwi yabaye iya mbere muri championnat iwabo sanzwe ikineramo ariko Bumamuru
kubwo imvo zijyana ziriya yarashoboye guserukira igihugu itabaye ya mbere. Ariko novuga yuko uri kuragerageza kuraba muri aka kanya ni Bumamuru twavuga yuko yari ifise amahirwe menshi gwava itsinda urwo rukino ugiye kuraba yuko ni APR FC yagiye gutakaza nkuko twari twabivuga abakinyi benshi baja gukinira equipe nationale Amavubi. Twavuga yuko yoba yabaye malchance ku mugwi wa Bumamuru ko nitashoboye gusesisa iyo opportunity. Ni opportunity yari nziza cyane ku mugwi wa Bumamuru yuko ushobora kuyifasha kubandanya n'ikindi gice gikurikira kubera amanota 3 umaze kuyaronka ni bamaze n'imigwi 4 ibiri muri pool imwe umaze kuronka amanota 3 abasigaye kuronka ayandi 3 gusa hamuka umaze kurengana ico gice. Nibaza yuko ari malchance ku mugwi wa Bumamuru ko nitashoboye gusesisa iyo okazo kandi nibaza yuko nawe nyene APR FC umugwi mutoyi ugiye kuraba ni mu migwi emblematique nkuko mu gihugu cy'u Rwanda no mu karere urazi ifise amateka menshi twovuga ariko kubona yuko utsinzwe twovuga n'abakinyi bari ku ntebe yabasubiriza urabona yuko haba ari performance utashoboye gushika ko nk'umugwi washoboye guserukira igihugu. Akro musi yo haza kubaserukira Grenoble yabaye yambiri ikazagwa na APR yabaye yambiri byari kuba ndibaza ko twari kubona ikindi kintu gitandukanye ugiye kuraba muri aka kanya Grenoble ntawo hengeshanya kuvuga yuko Grenoble mu karere muri East Africa ubunye abantu benshi baba bayizi ugiye kuraba n'ama preparation igenda ikora n'imigwi yo mu Rwanda ari imigwi yo mu Rwanda akora preparation nk'iyo onye hari imigwi yo muri East Africa myinshi ivyo dukunze kubibona kuri za Simba za Yanga ahantu usanga muri East Africa twovuga yuko ari imigwi yo muri Tanzania iri ku rwego ruri hejuru pa raporo y'indi migwi two turabona ariko na Grenoble n'ubwo rwego rwa Simba za Yanga ikiragerageza gushika kuri kajino vuga nayo nyene ni buhoro ni pazapa kubera ugiye kuraba amafaranga ari muri championnat tuvuga ya Tanzania ukaraba n'amafaranga ari muri championnat y'u Burundi urabona ko ariho itandukaniro rinini cyane gose. Ico nibaza yuko ari kintu ca question de sponsoring ni question y'amahera ari mu ma championnat ariko nibaza yuko Aigle Noir ishobora gushika muri Sekafa Kagame Cup ari gukora ibitangaza tutari twiteze. Ariko kandi na Bumamuru ntiharagira ko cafise inkino zibiri equipe y'ikiraduga no munsi muri championnat turabona ama performance bariko baragira muri Primus League ni equipe nshasha sabakinyi bashasha umenyereza mushasha. Nibaza ko ni Bumamuru uno musasha kwizera ko baza gukina n'umugwa muri Zanzibar naza ko nanye ni championnat yawo ni ku rugero runini ndibaza yuko ari urukino tuza kurabira ko Bumamuru ni Bumamuru ishura tuvuye ko muri urukino ishura kubifisa amashance menshi kwerekana y'ugukosora utuntu tutagenze neza kuri match ya APR FC kubera ni ibintu nkuko ndabivuga equipe yo muri Zanzibar c'est vrai championnat muri Tanzania irateye imbere ariko championnat yo muri Zanzibar iracari ku rwego ruri hasi twovuga cyane gose kubera na equipe zo muri Zanzibar ni zintu zitazwi ngaha karere ka yase cyane gose ariko nibaza yuko ari Bumamuru muri aka kanya ifise amashance menshi yuko tahana amanota 3 komsa ibandanye yizigira kubandanya n'igice gikurikira. Ni Bumamuru kandi twipfuriza nayo nyene amahirwe uno munsi kwa azwa ariko ejo ku munsi wa gatandatu uno munsi intamba mu rugamba ku munsi wa gatandatu n'umugwa Bumamuru twipfuriza amahirwe muri Sekafa Kagame Cup. Reka twerekeze ku mugabane wa Amerika ni mu nkino za eliminatoire ya Coupe du Monde ku muri zone ya CONCACAF. Zone CONCACAF ni muri Amerika y'Epfo. Avec d'ici dans la Coupe mu Argentine wamaze kuba qualifié wamaze kuronka amahirwe yo gukina Coupe du Monde ubona ko ni barafise urukino rw'ama-eliminatoire bakina mu rwa Venezuela mu gisagara ca Buenos Aires ku mugwa mukuru w'igihugu ca Argentine. Yari urukino rudasanzwe rwa rukino atari nk'urukino ariko rwa rukino rudasanzwe rwa urukino rwa nyuma rw'umulegende Leo Messi la Pulga ubona ko yari kwakina urukino rwa nyuma mu mwambaro wa RB Celeste avuga ati uno munsi reka nsezere abakunzi banje nsezere abakunzi ba Argentine nibwo rukino rwa nyuma nje gukinira hano mu gisagara ca Buenos Aires nambaye umwambaro w'umuserukira gihugu. Wena yuko ni Messi yagerageje kwandika amateka agiye akomakomeye mu guserukira gihugu wa RB Celeste twovuga yuko ni Messi naho byari byanse twovuga gitangura mu ntango ariko ubona yuko iherezo ryagiye kuba ryiza cyane gose kurusha intango ni Messi gutangura neza ugaheza nabi utangura nabi ugaheza neza. Ni Lionel Messi yashoboye guhesha ibikombe bigera kuri 2 bya Copa America equipe ya Argentine ni na Coupe du Monde bashoboye kuronka inyuma igihe kitari gito baheruka kuri nabatwe na finalissima novuga yuko ni Messi muri aka kanya iyo bagiye ari mu bihe byiza no mu gwisirikira kandi banaragenda bashaka Coupe du Monde 2026 azoba ikora kina bafise finalissima bazokina na Espagne azoba muri aka kanya ni Lionel Messi ku munsi w'ejo yashoboye gushikiriza yuko nubwo Coupe du Monde ya 2026 iri imbere gato ariko ni Messi azogenda pazapa kugira avuge yuko Coupe du Monde ashobora kuyitabirira canke ubwo ndaza ko Coupe du Monde atabiza kuyikina
Coupe du Monde bon birisiya ko ashobora kwikina nibaza ko retraite yiwe officiellement izoza après Coupe du Monde ariko hava Coupe du Monde bazokina finalissime iyo finalissime ashobora kwikina ashobora kwitwa ni trophée azoba yongeye muri collection yiwe y'ama trophée international muri équipe nationale ni Coupe du Monde kandi bashobora gutwara nibaza ko Argentine no musi yacyari favori après kwitwara muri 2022 uno musi ni équipe ikomeye cyane Argentine ngiye kuraba haragiye hiyongeramwo abakinyi bamwe kandi ubona yuko Argentine muri aka kanya vraiment ndavuga yuko équipe nuko imyaka igendera he ni Argentine tugena tubona c'est vrai nta ba star benshi bakirimo nk'iya myaka ya kera ariko urabona yuko ubunye abakinyi bose baza bafise objectif gushiriki ni Argentine ikeneye gusubira kuri Tour du Monde nkuko yabyahora bihari kera ariko ubunye uri kurabona yuko ni na coach twavuga Lionel Scaloni muri aka kanya ariko arakora amateka mu kubaka equipe nziza ya Albi Celeste yani urukino rwaje gutsinda ibitsindo 3 ku busa Real Messi aza gutsinda ibitsindo 2 n'ikindi gitsindo ca Lautaro Martinez ora ko ni Real Messi yari yakwije inkino 185 muri Albi Celeste ibitsindo 116 andi mateka Messi afise niko ku kibuga bashoboye gukinira ko ku munsi w'ejo karasezera ko ni Lionel Messi atari bwigera atsindwa n'urukino na rumwe ariko arakenera kuri iyo terrain bisigura yuko ugiye kuraba n'abafans bari baje ni rwaro rukino rw'uyo rwa nyuma yarashoboye kuba présent kuri terrain ari kumwe n'abahungu biwe batatu imbere yo kurukino rutangura ni famille yose ya Lionel Messi yaba kuri kote yiwe yaba kuri kote y'umugore bari bashoboye kuza kumusezera koko ubona yuko byari ibintu by'ibyishimo ku bantu bari baje barashoboye gushikira kuri terrain kandi kuri Lionel Messi nyene no ku muryango wiwe ni imyaka myinshi yamaze imisi muri Albi Celeste est-ce uno musi bon dufate après Coupe du Monde ni avuga ati Jean Coach le Clampo arahagaritse avuga ati ndahagaritse football muri Argentine ubona tuzoshobora kubona ino equipe ya Argentine iri kubera no musi effectif bafise no musi baragize barasaba abakinyi bakiri batoya si batoya cyane ariko bari muri yanya kwinima za 25 za n'aba Enzo Fernandez ba Julian Alvarez ni bamwe mu acteurs bafashije Real Messi gutwara ino Coupe du Monde iheruka 2020 uno musi Argentine hamwe Messi ahagaritse nubona ko hazo habaye déclic ikomeye cyane muri Argentine ko dushobora kubona ni equipe igiye isubira hasi umukinyi nka Lionel Messi twavuye ko ari umukinyi muri aka kanya ari irremplaçable nta mukinyi wavuza kurondera ku isoko cyangwa uza kurondera mu gihugu ngo ni gushaka Lionel Messi c'est vrai rashobora kuronka kopi yiwe gatoye à 10% kugira ushobore kuvuga ati ndashobora gukora iki ariko ico nibaza coco nkuko naminda bivuga equipe ni collectif ni objectif ni est-ce que muri aka kanya rukugiye kuraba ni equipe ya Argentine byananiranye kwitwara ibikombe ifise ibihangange byinshi ifise ba Gonzalo Higuain ibifise ba Sergio Kun ariko bikaranirana cyane gose yuko itwara igikombe na kimwe ubona yuko ari ibintu mbere byariko birandikana amateka mabi kuri equipe ya Argentine no kuri Messi cyane kubera niwe yari considéré comme capitaine ariko urabona yuko havuye haza abandi bakintu uvuga yuko basa n'abakiri bato barashobora kuza bajumika cyane gose Lionel Messi bamwigirako arico novuga yuko ari muri ivyo bintu byoba byarashoboye gutuma equipe ya Argentine ahubwo ico nibaza ni si Lionel Messi aramutse ava muri equipe ya Argentine ahubwo bogerageza uko nyine aguma hafi equipe ya Argentine nimba ja muri federation nimba ja muri staff technique ya equipe ya Argentine kugira abo bakinyi kujya bamwadumira bagumwe bamwigira ko byinshi kubera Lionel Messi c'est vrai gukina ibizoba bihagaze ariko aracafise experience aracafise ibyo ashobora kwigisha abakinyi bato cyane gose apport nini cyane gose ubona tactiquement ubona philosophiquement kungene umuntu ashobora kuyiprepara kuri match ibintu kungene bishobora kugenda muri durant tout le match novuga yuko ari Lionel Messi Argentine izoba itakaje ikintu gikomeye ku ruhande rwo mu kibuga ariko izoba yungutse ikindi kintu gikomeye twovuga yuko hanze y'ikibuga muri staff canke muri federation even if n'abandi bantu hirya no hino bari muri football bazogenda bibona reka tugume ku mugabane wa Amerika duce muri Seleção Brazil ikipe ya Brazil Seleção ariko baje kuba batsinda ibitsindo 3 ku busa harimo igitsindo cyitwa William Estevão ariko n'umwana kiri muto cyane muri Brazil mu mugwa wa Chelsea ku myaka 18 umaze kuba ukinira umugwa wa Chelsea muri Premier League ukaba ukinira umugwa equipe nationale ya Brazil ariko nima amapa akomeye cyane ariko aduga cyane ku murindi munini William Estevão yaje kubatsinda igitsindo ariko ni Brazil ni debut witwa Carlo Ancelotti
amaze gukina inkino zishika kuri zitatu amenye ari kuri ban y'umugwi wa Brazil. Ni inkino zitatu Carlo Ancelotti amaze gukina twovuga yuko mu nkino zitatu ari ibintu byatwarwa kubona kera kuri equipe nationale ya Brazil Seleção. Ni Carlo Ancelotti muri izo nkino zitatu amaze gutsinda inkino zibiri anganya urukino rumwe twovuga yuko muri izo nkino zose zitatu atani gitsinda na kimwe arinjizwa twovuga yuko ni ibintu twarwa kubona kera kuri Seleção. Ni Seleção nko tuvuga Argentine reka tuvuge na Seleção. Ni Seleção muri iki gihe imaze twovuga yuko igihe kinini imyaka myinshi itariko irakora nkuko Seleção tusanzwe tuyizi amateka ko tuyiheruka muri 2006 none uvuga ko duheruka Seleção ikomeye après 2006 aba legende bace bagarika kukira muri Brazil turuka 2010 Coupe du Monde bagize yari mediocre gose 2014 no konyene turiko ariko barakubitwa ibitsindo bigara kuri 7 ariko novuga yuko ni 2014 bari bagerageje kugira parcours ariko bagize deception iri alarmante cyane gose twovuga niyo yatumye biyumvira ati est-ce que Seleção muri aka kanya kandi twibuke ko batsindiwe no ni wabo gucana gose yego Stade Maracanã arakubo ibitsindo ndwi kuri kimwe ku mugwa w'Ubudagi 2018 yari equipe iri faible cyane ko baratsindwa bakugwa nibaza ko bakuwemo n'igihugu c'Ububirigi 2022 uko nyene no musi muri 2026 twitegiki ni Carlo Ancelotti aje guhindura isura y'umugwa Seleção ni Carlo Ancelotti aje gusubiza Brazil kuri 20 football mondial muri aka kanya naho ngishanye kuvuga yuko Carlo Ancelotti ari umumenyereza mwiza ugiye kuraba ibikombe yagiye atahana c'est vrai ni inkeri n'ijyambere agiye gukocha equipe nationale kandi muri aka kanya urabona yuko n'abakinyi benshi agiye amenyereye bamwe twovuga yuko bagenda yarabamenyereje abandi nabo twovuga yuko bagiye aba opponent biwe abantu bagiye bahura n'ama match kenshi cyane gose. Ni Carlo Ancelotti afise tactique nziza mu mupira w'amaguru kandi ni Carlo Ancelotti twovuga yuko ni murejanye musanze mu kintu cha football vraiment tactiquement Carlo Ancelotti numu coach mwiza cyane gose. Ugiye kuraba rero n'abakinyi aba afise muri aka kanya uragenda ubona abakinyi agenda afise Carlo Ancelotti n'amashwa menshi kandi ugiye kuraba ni equipe nationale ya Brazil muri aka kanya ikirazana amarasho mashasha uko kuravuga ba William Estevao ba Joao Pedro ba ugira ba Rodrigo kuraraba n'abandi bisikura yuko ari equipe nationale ubunye ya Seleção twiteze ku musaruro nitwiteze ko amaese yukugerageza kuvuga ati equipe ubunye ngo bizogenda gute ni na Coupe du Monde nibaza yuko ari Coupe du Monde Seleção iri kiritegurira cyane gose kugira ishobore kuraba yuko yotahukana igikombe narijya ico gikombe kizokenirwa ku mugabane wa Amerika arika turangirize ku mugano wa Buraya turabe naho twego turavuga ama equipe emblématique Seleção RB Celeste uno mustuze kuri turangirize kuri la national mannschaft tubona ko ni igihugu c'Ubudagi naco nyene kimaze imisi kweri kiri hasi cyane mu bijanye na football ariko ni Ubudagi batwaye Coupe du Monde ya 2018 bwavuyemo mu mapure mu phase de groupe 2022 yari parcours iri mediocre ugira kandi 2026 twitegiki uno musi bareba kinira urukino rwa mu eliminatoire nyene baza gutsindwa n'umugwi wa Slovakia ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Slovakia nkuko tubizi umugwi warusanzwe woza ugatera ubwoba igihugu c'Ubudagi ni equipe y'Ubudagi tuzi uko ari forteresse cyane twari tusanzwe tumenyereye ko ari forteresse ku ruhande rw'inyuma imbere yuko bagira n'abataka bakomakomeye ni equipe y'Ubudagi tuba dusanzwe tumenyereye ko ku ruhande rw'inyuma ariyo equipe yameza misi yose itera ubwoba iyindi abandi ba equipe ariko ni equipe y'Ubudagi twavuga yuko muri aka kanya ni abakinyi twavuga yuko bagiye kuba bari emblématique mu gihugu c'Ubudagi benshi bariko baraja twavuga muri pension bariko baraja muri retraite bariko baraheba ibintu bijanye n'umupira w'amaguru twavuga yuko niyo ni ntamba myimwe ikindi kintu nuko kuraraba ni Julian Nagelsmann sumukoci twavuga yuko mu bintu bijanye no gukocha imigwi iserukira gihugu abifisemo experience cyane gose no mwaka aracari iruhande y'ubuto bwiwe ni n'umwaka wawe wa mbere muri equipe nationale y'Ubudagi muri aka kanya ugacubona yuko n'Ubudagi twavuga yuko ugiye bubura abakinyi twavuga bari kuri calibre iri hejuru yaba mu mashampiyona ugiye kuraba mu mashampiyona européen kandi muri Bundesliga nyine urabona yuko abakinyi b'Ubudagi nta calibre iri hejuru cyane bari bafise nka kera aho wasanga ari abakinyi b'Ubudagi bari muri top 10 y'abantu usanga binjiza ibitsindo byinshi mu meilleur défenseur usangamwo hari abakinyi nka bane batanu b'Ubudagi ariko ni ibintu bitari
biriko biraboneka n'ubu ivyo navyo rero bigaca bibonekera ku musaruro ni umusaruro rero ekipe y'Ubudagi idashobora gutanga kandi ugiye kubona yuko ari Slovakia ishobora kuza igatsinda ibitsindo bibiri ekipe y'Ubudagi hari akantu nibahura na Espagne hari akantu nibahura na za France ekipe usanga ziri tranche cyane gose imbere y'igori uzosanga ari ibintu bizoba biteye ubwoba nibaze yuko ari Ubudagi bukiri muri reconstruction muri aka kanya ugiye kuraba igenda y'abantu twavuga benshi baje ko bagenda no musi Kroos si hari no musi Thomas Müller si hari no musi n'abakinyi benshi cyane abarejande cyane batwaye Coupe du Monde 2014 ariko la majorité bariko batakiye equipe nationale reka ikiganiro cyacu ca Rock Sports cyuno musi tukigarukiriza hano reka ashimire mugenzi wanje ngurirwa Enedarde yatwafashanije kukibashikiriza kanje shimire wowe Loris shimira namwe gumwe ariko muradukurikirana kuri imbonesha kure yacu ya Look Media reka ndabashimire ndabatumira kandi kubandanya namwe mudukurikirana mugire aho mubaho Star Times iguma ari yambere na bugingo nubu ngizo zankino zama zibanezera mugahakwa guheba no gufungura kubera uburyohe bwazo bakunze ibinkino muciye kuri Star Times naco muhabura kurikirana ya mahiganwa kunzwe ku isi yose nka championnat ya Espagne La Liga championnat y'Ubudagi ariyo Bundesliga maze mwirabire yabigwi ibihangange nka Real Madrid Barcelona Bayern n'amahiganwa nka Carabao Cup n'izindi nyinshi ziryoheye ijisho Star Times ibandanye bazanira amateleviziyo mashasha amashene mashasha Look Media Burundi yerekana ibiganiro inkino kaci n'ibindi muyisanga kuri chaîne y'130 kuri decoder ya DTT hamwe no kuri chaîne 881 kuri decoder ya DTH ku banywanyi bashasha kerebuke mugure decoder DTH maze mubandanye munezerwa mwirabira inkino amafilm amadessin animé amadocumentaire n'ibindi mufite isho mubaza akura kuri 22 27 59 30 Star Times iracari ya mbere na bugingo n'ubu